Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntambura Idahita TV, amahoro y'Imana, kugubwa neza, kururanirwa mu vyanyu no mu banyu, nivyo ndabipfurije. Ndabahaye ikaze, jewe Janvier Manirambona sanzwe nteramana namwe mu biganiro bitandukanye dusanzwe ducisha kuri runo rubuga rwitwa Ntambura Idahita TV, haba kuri YouTube no kuri Facebook. Woba umaze kwiyumvira yuko umugenzi wawe wa hafi ashobora kukubera umugenzi mubi? Mu kiganiro cuno munsi twagomba tuganire gatoya, novuga ngo ku ntangamarara y'icigwa canke se y'urukurikirane rw'ibiganiro tuzorabira hamwe, bizoshika hafi ibiganiro 4 dukuyemwo ino ntangamarara ivuga kwijambo rivuga ngo abagenzi babi. Musomye cyangwa se dusomye, nimba mumaze kubisoma cyangwa se kumbure mwo ushobora kubisoma, uravye usanga hariho ibitabo, usanga hariho amakuru aya nariya asanzwe yemeza yuko habaho ubugenzi bubi, habaho abagenzi babi. Muri ya Bibiliya yera dukunze gusoma, abemera Yesu Kristo ko ari we mwami n'umukiza mu bugingo bwacu canke bwabo, wari we wese ayisoma, usomye mwikete, mwibaruwa, mucete Paulo yandikiye abikorinto cyangwa se ngo abakorenti niko abandi bavuga, icete ca mbere Paulo yandikiye abikorinto, ugasoma mu kigabane cyangwa se mu gice ca 15 ku murongo wa 33 uhasanga amajambo avuga ngo ntimuzimire kubana n'ababi, kwonona ingeso nziza. Iyi ni ya Bibiliya yera, ni ijambo ry'Imana. Kurikiranye neza ucubona yuko iyi Bibiliya ngaha ihejeje kwemeza yuko kubana n'ababi kwonona ingeso nziza. Ababanyi cyangwa se abo umuntu abana nabo, abo umuntu acudika nabo, abo umuntu yifatanya nabo, ko iyo ari babi nabyo vyonona ingeso nziza. Mu Gifaransa nasanzwe bavuga ngo les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mœurs rero burya singeso gusa, ahubwo mbere umuntu bivuga ngo ni imico myiza, inyifato nziza, akaranga keza. Kubana n'abantu babi kwonona ingeso nziza. Ukurikiranye muri vya vyigwa vy'amanovuga ngo vya sociology bijanye n'ivy'umubano cyangwa se umubano w'ibintu n'abantu, usanga bemeza yuko habana neza abafise ibyo bahuriyeko. Kugira ngo abantu babane muri societe, kugira ngo abantu babane mu mugwi kanaka, bisaba yuko haba hari ibyo bahuriyeko. Abantu ataco bahuriyeko ntibikunda yuko babana. No kuvuga yuko wewe uca usanga umengo novuga ngo uri entre muri iyo groupe, muri uwo muryango cyangwa se muri iyo societe. Kugira ngo societe ivyumve kumwe, ibane ihuze, bisaba yuko haba hari ibyo bahuriyeko. Ni mu bijanye n'imibano y'abantu n'abandi. Hanyuma kandi muri psychology naho kumbure vya vyigwa bijanye n'inyifato, bemeza yuko ugombye kwiga inyifato y'umuntu ikitera aho ikomoka, impamvu uyu muntu yifata gutya ayi cyangwa se ukuntu kanaka, utobifatira kuri iyo nyifato gusa, ahubwo yuko ngo wobifatira no kubo bagendana, ko ugomba kwiga neza, ugomba kwanariza neza, ugomba gukurikirana neza igituma naka yitwara gutya canke ukuriya, ufatira no kubo bagendana. Mu yandi majambo, ugomba kumenya igituma umuntu yifata gutya, umenya yuko bizanana no mubo bagendana, mu bagenzi, mu bo barukanye, akunda gufrekanta abantu bameze gute. Abakera nabo barayamaze ngo ubana na suneba ugasuneba nkawe. Bagomba kwerekana yuko ubanye n'umuntu akunda novuga ngo guca mu kinywabi, umuntu adakunda ibintu biciye mu muco, umuntu akunda amanyanga, umuntu akunda fraude, umuntu akunda kubesha, umuntu afise akageso kamumugaje, kamuboshe, kamugize umuja. Ico gihe uyo muntu mucuditse, uyo muntu menya yuko ngo kubana nawe gutuma nawe birangira usigaye wifata nkuko nawe yifata. Ubana na suneba ugasuneba nkawe. Hanyuma kandi abakera
baranayamaze bavuga ngo ingendo y'uwundi iravuna. Iyo umuntu novuga ngo ahisemwo kwitwara canke se kuvuga canke se gukora nk'uko naka canke nk'uko banaka bakora, kubera ko tubona yuko kugira ngo umuntu abe integre muri groupe sociale, kugira ngo umuntu yemegwe mu kibano, kugira ngo umuntu yemegwe mu mugwi kanaka, bimusaba guhinduka akamera nk'uko abo bantu agombye gufatanya nabo bagizene bameze. Bica bituma usanga bishobora gushikaho umuntu avuga rino jambo ngo ingendo y'uwundi iravuna, kubera ko uyu muntu biramurusha, biramuvuna, biramubangamira, biramuhungabaniriza ukuntu uvuga ngo ukwishira no kwizana, ntabaho yorohewe, kubera yuko uko ariko arifata si ukwiwiwe ni uko abandi ariko agerageza unovuga ngo gushimisha abandi, kunezera abandi, kunezereza abandi, kuryohera abandi, ariko arondera unovuga ngo amasifa ku bandi, ntariko akora ibintu ko wewe avyumva, yumva ko yarakwiye kugira ntiyarakwiye kuvyitwaramo. Aya majambo yose rero tudondaguye aratwereka neza yuko bishoboka yuko mu bagenzi b'umuntu habamwo abagenzi babi, kandi ko kubana n'abagenzi babi, gufrekanta abagenzi babi, navyo birangira vyagizene vyaguhinduye umuntu mubi, kubera yuko wagendanye na Suneba, wabanye na Suneba, hama bikarangira nawe uciye usuneba nkawe. Nukuvuga ngo rero umubano w'umuntu naho yo yari mwiza gute, iyo abana cane n'umuntu mubi, umuntu afise ingeso mbi, hanyuma kubera yuko muri societe cyangwa muri sociology cyacu kwakijanye n'ivy'imibano bidakunda ko abantu babana neza kiretse bafise ibibahuza, bafise ivyo bahuriyeko. Burya abadafise ivyo bahuriyeko bica bituma novuga ngo babana nk'inkoko n'akagomba. Burya inkoko n'akagomba igituma bidahuza nuko ataco bisangiye, atani ico bihuriyeko. Mu yandi majambo nkuko umuntu yovuga ngo imbeba n'akayabu ntibisangira terrain, ntibisangira intuzeye, ntibihurira mu rubuga, kubera yuko kimwe kijya ikindi. Urumva yuko abo ivyo bintu bibiri bitaba bihuye, bidakunda. Rero mu yandi majambo vyumvikana neza yuko kugira ngo abantu babane mu mahoro nuko baba bafise ivyo bahuriyeko. Hama rero muri kwa kubana rero uca usanga wewe utinfluenceje naka we arakwenfluensa. Niyo mpamvu rero usanga ivyari vyitwa ko ari ubugenzi, uwari yitwa ko ari umugenzi, niyaba afise imico mibi, niyaba afise ingeso mbi, naho wewe wamwita umugenzi, naho nawe nyene yakwita umugenzi, ataguhinduye wewe uramuhindura. Bisaba yuko rero umuntu kugira ngo agire inovuga ngo ahashika mwiterambere, mu kubaho neza, mu koroherwa mu buzima bwe bwa misi yose, bisaba yuko rero agira iki abagenzi beza. Kubera iki twabonye yuko ingeso tuvuga ngo bambe nuvuga ngo nyifato comportement, abapsikologe bemeza yuko burya umuntu yifata novuga ngo le milieu umuntu afrekanta y'influence le comportement. Les compagnies influencent aussi le comportement de l'individu. Abo umuntu agendana nabo, abo umuntu avugana nabo, barinfluence, barafisemwo uruhara mu gutuma uyu muntu yitwara uko canke yitwara kuriya. Ivyo vyose urumva birafise aho bihurira. Kubw'iyo mpamvu rero muri bino biganiro bigiye kuzokurikira tuzorabira hamwe mbega umuntu yomenya gute abagenzi biwe ko ari abagenzi babi, hanyuma mbega umuntu yoheza akagirane agahitamwo gute abagenzi beza, hanyuma mbega nizihe ngingo umuntu yofata kugira ngo agumane abagenzi beza, arekane n'abagenzi babi, hanyuma ubugenzi bwiza afitaniye n'abantu bazima buheze butume abaho neza. Kuko murabizi ngaha kuri Ntambwe Idahita TV dusanzwe tubashikiriza ikiganiro citwa Yaga Muganga,
gisanzwe gishikiriza abakunzi bacu inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara. Ivyo vyose rero burya tuvuze amagara habaho amagara meza mu mutwe santé mentale, hakabona n'amagara meza novuga ngo mu buryo bw'umubiri cyo twokwita ngo ni santé physique, aho umuntu novuga ngo agwara igikomere, ashobora kugwara ingwara zo kurukoba, amaherehere, ukabona yagwaye urubandu. Nayo ni amagara mugabo mu buryo bw'umubiri, novuga ngo côté physique, ibintu nyene nk'ivyo. Rero abagenzi babi nkuko tuzogenda tubibona, tuzobona yuko bashobora gutuma umuntu atabaho neza, atagira amagara meza. Abagenzi babi barabaho, ubugenzi bubi burabaho, kubera yuko ukurikiranye neza usanga abantu bose banywa itabi nk'akarorero, ugize rusansuma uzosanga harimwo abarinyoye novuga ngo mu gakuku, bigana abagenzi babo kubera yuko bari kumwe muri groupe, hanyuma birangira nabo nyine bagize bisanze muri ibi byo kunywa itabi. Uzosanga abagendera mu bumaraya au départ bagize biganye abagenzi babo, kubera ko bari abagenzi babi bafise ingeso mbi z'ubumaraya z'ubusambanyi, hanyuma bakabereka yuko ubwo busambanyi nubwo bobo babuha ishusho mbi, ariko ko burimwo amafaranga, burimwo iPhone nziza, burimwo impangu. Nigeze kumva muri iyo misi yeze bambwira uburaho ngo yaguze urupangu ngaha mu gisagara, afise urupangu yakwiye muri uwo mwuga w'umaraya. Urumva nyene abandi usanga bafise imiduga, hariho uraho yahawe lift n'umuntu, hanyuma sinzi ivyo baganiriye bageze kure, hanyuma uyo novuga ngo numukenyezi kumbure canke sinzi ko yarakira umukobwa ataravyara ntumbaze, sinakibajije, ariko amubwira ngo iyi modoka ubona ndiko ndanyonga nayikuye sidokoresha ijambo yavuze kumbure, ni vyiza ko umuntu akoresha imvugo mbabarira amatwi. Nayikuye mu mwuga novuga ngo w'ubusambanyi, munyemere basi mvuge gutyoya, ariko we yakoresheje ni ijambo nyene avuga ngo nayikuye, ibintu nyene nk'ivyo. Rero kubw'iyo mpamvu abo bantu rero ko ndavuga nti ushobora gusanga bagize babikwegiwemwe n'abagenzi babi, kubera ko abagenzi babi barababwiye ngo ibi bintu nuko bimeze uko agatabo ugasanga avuga ati soma ko wumve, none rimwe gusa na kimwe hari na kimwe bigutwara, hari na kimwe bikugira, bikarangira umuntu yagize yasogose ko itabi, ibintu vy'inzobo ugasanga wewe yamwifana n'ivyo, mugahagira umunsi avuga ati none unyoye rimwe gusa kugira ngo hari na kimwe uba, soma ko wumva bibishe, wumva bimeze gute. Ugasanga rero wa muntu yahavuye yandukirwa na ya mico mibi, na zangeso mbi, koko les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Uripfuza kugira imico myiza, uripfuza kugira ubugeno vuga ngo ubuzima bwiza, amagara meza, uripfuza kugera kure mu ndoto no mwiyerekwa ufise, mu migabo n'imigambi, mu maproje ufise, uzokurikirana kino cigwa cyangwa se runo rukurikirana bino biganiro, uzokumva neza uruhara abagenzi babi bafise mu buzima bw'umuntu iyo atabigije kure. Hanyuma kandi uzokumva ingene womenya ko abagenzi bawe ari babi, kuko ni vyiza kumenya ngo mbega abagenzi babi no babwirwa niki, no bamenyeshwa niki. Hanyuma kandi ni vyiza yuko umenya ngo mbega abagenzi beza nabo no bahitamwo gute, vyogenda gute kugira ngo menye ko uyu naka ari umugenzi mwiza. Hanyuma tuzorabira hamwe bitari bike, tumenye ngo nizihe ngingo umuntu yofata mu gihe asanze afise abagenzi babi. Bakunzi ba Ntamvura Idahita TV, na cyane mwebwe rero mwashoboye gukurikirana kino kiganiro kuva mu ntango gushika mu iherezo, ndabashimiye cyane. Yari intangamarara itwereka neza yuko hariho abagenzi babi, muri ba bagenzi umuntu aba afise mu kibano, mu ishure, ku kazi, kandi ko abo bagenzi babi bafise ico bahungabanya, bafise ico bonona, bafise ico novuga ngo bahombya umuntu wese yemereye abagenzi babi ngo binjire mu buzima bwiwe, bagire uruhara ku buzima bwiwe. Jewe Janvier Manirambona rero nari nturamishije kino kiganiro, aha niho ngomba ndakigarukirize.
mu nkundire tuze dusubire mu kiganiro c'ubutaha turabire hamwe rero mbega abagenzi babi umuntu yobamenya gute, ni gute nomenya yuko naka ari umugenzi mubi. Ico kiganiro ntikizogucike, mwebwe bashasha mufyonde kuri sabone canke subscribe, bizobafasha kuza muraronka ubutumwa bubamenyeshe ko twashize ku kiganiro, hanyuma muheze mukurikiranize inyigisho zituma umuntu agira amagara meza, agira iterambere ryiza. Kandi murazi yuko ngaha kuri Ntamvura Idahita TV dushimikira kwiyoboka Mana hamwe n'amagara meza. Murumva yuko ari ibintu vyuzuzanya kandi bizobafasha gushishikara gutera muje imbere. Jewe Janvier Manirambona renda bikebanuye, naho ubutaha mu kiganiro c'ubutaha. Ndabaramukije bakunzi ba Ntamvura Idahita TV, amagara meza, kugubwa neza, kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu aho muherereye, nivyo ndabipfurije. Birashoboka yuko bivanye n'ibihe uri kuracamwo, bivanye n'ubuzima uri kuracamwo, bivanye n'ibibazo ufise, ugasanga kumbure ntibiriko bigenda neza nkuko wavyipfuza. No kwihanganisha, mvuga ngo wihangane, mwisi niko bigenda, mwisi hama hari intambara, hama hari ibibazo ibi na biriya. Ubuzima uri nawe yavuze ngo c'est pas une ligne droite, novuga ngo c'est pas une ligne droite, ntabwo ari umurongo ugenda ugororotse utumbereye gutyayi, ariko habaho ama novuga ngo kumanuka no kuduga, habaho kumbure amakorosi. Ubuzima nuko nyene bugize nuko bwubatse. Rero no kwihangana, ugashishikara, ugasatira, ugashishikara, ukarondera, ugashishikara, novuga ngo ukarabaho bitagenze neza, ugahinyanyura kugira ngo mpaka ushike kwihangiro. None rero mbahaye ikaze muri kino gice kigira kabiri gikurikira icarenganye ubuheruka. Twagize intangamarara ku bagenzi babi, twerekana yuko yaba Bibiliya, baba abahinga mu bijanye n'ivy'imibano les sociologues, baba abahinga mu bijanye n'ivy'inyifato les psychologues, baba inararibonye z'abarundi, bose twasanze berekana neza yuko abagenzi babi bafise uruhara rubi mu buzima bwacu, mu buzima bw'umuntu. Iyo umuntu atamenye uko akwiye kumenya neza abagenzi babi uko bameze n'ibibaranga, usanga uyo muntu yifatanije nabo kandi bica bigira uruhara rudasanzwe mu konona ubuzima bwiwe, amagara yiwe, kubukiwe na kazoza kiwe. Kubwiyo mpamvu rero muri bino biganiro twababwiye yuko tugiye kubana namwe mu ntumbero yo kubafasha mu kumenya ni ibihe biranga abagenzi babi, mbega abagenzi beza bobo ni gute umuntu yobahitamwo, hanyuma mbega n'izihe ngingo umuntu yofata iyo bibonetse neza yuko rero abagenzi bawe harimwo babi, canke se mu gihe cyose umuntu yipfuza kuba mu buzima bwiza akikujwe n'abagenzi beza, kuko wifatanije n'umuntu mubi nawe uba mubi, n'ivy'iwawe bikaba bibi, mwese ivy'iwanyu bikaba bibi, ibintu bikononekana, ibintu bigahungabana. Uyu munsi twagomba turabire hamwe ibintu bitatu bidufasha novuga ngo kumenya neza abagenzi babi, ukuntu baba bameze, ivyo batwereka. Ikintu ca mbere turabira hamwe gihurikiye mu mugwi w'ibintu novuga ngo ibintu bigirane bashira imbere, ibintu bamiza mu kanwa, ibintu vyama biri mu nyifato zabo no mu ngeso zabo. Kugira ngo umuntu umumenye, uramwihweza, ukamwumviriza, hanyuma ugaheza ukamwiga, ukagira analyse y'ukuntu ameze. Kubwiyo mpamvu rero ngo vyiza umuntu rero ngo abamenyera kuvyo novuga ngo bashira imbere, ibintu bamiza mu kanwa, ibintu bibagaragara ko, ibintu novuga ngo babangutsemwo. Kubera umuntu wese arafise ikintu usanga abangutsemwo, ugasanga ngo nakayama ni imyidogo, nakayama ari maganya, nakayama muri we avuga amajambo y'ingofu, ugasanga hari ikintu umuntu bamuziko. Kuko burya mu vy'ukuri naho bishika ugasanga hari abantu bazi kubimanipira, ugasanga hari abantu bazi guhisha ingeso, ariko burya ingeso wayikurikiranye neza
imana impero kurabona ingeso y'umuntu ingene imeze kubera yuko ibiba biri muri we niyo conviction yiwiwe ni ukuvuga nivyo yumva ko ariko kuri nivyo aba yumva yuko novuga ngo muri make niyo kameremere yiwe niwo mutima wiwe niko ameze. Muri ico gihe rero umuntu umukurikiranye neza ukamwumviriza uraza ukabona novuga ngo ibigwiriye muri we. Rero ngo kugira ngo umuntu agire identification de mauvaise compagnie, ngo umuntu bisaba yuko akurikirana neza karaba ibintu aba bantu bashira imbere bakunda cane, novuga ngo kugaragaza bikunda kubagaragara ko canke se bikunda kuva mu mitima yabo mu nyifato yabo, kuko nayo Bibiliya dusoma, Bibiliya yera ivuga ngo ibidudu bizindani mu mutima w'umuntu ngo nivyo akanwa gasohora, kiretse iyo vyashitse umuntu akabimanipira, kubera je sais bien que umuntu ashobora kumanipira ugasanga agerageza novuga ngo guhisha akari muri we, ariko mugabo kandi uzi kubikurikirana neza kandi ukabiha igihe, kubera igihe kirafise uruhara rudasanzwe mu gushira habona ingene umuntu to utahe ameze ko afise de mauvaises intentions kuri wewe. Rero ngo umuntu yoraba abo bantu, abo bagenzi biwe, abo bacuditse, akaraba ibintu ngo rero biri negative. Cette fois rero niko ndavuga rero burya ngomba gutumbera kuvuga ni ibintu biri negative, ngo ukazobona umugenzi wawe canke abagenzi bawe bakunda cane kwama bariko novuga ngo bariganyira, bariko bariduga kiso plaigne constamment, ugasanga bakunda kenshi kwama bariko bariganyira, bariko baridoga, imisi yose umengo umwanya wabo wose ntimwovana, aterekanye ibitagenda neza, aterekanye amadefo y'abandi, amafuti y'abandi, canke ko atakiriko kiragenda neza. Ugasanga n'abantu bamiza mu kanwa imyidogo n'amaganya. Uyo muntu umenye ngo ntashobora kukubera umugenzi mwiza. Usuzume rero aha twatanguye rero kwinjira mwido nido bya biganiro vyacu twavugana mu ntangamararo buheruka yuko dutumbereye rero kumenya abagenzi beza bakwiye kutubera abagenzi, kuko nitwagira abagenzi beza bizodufasha kugira amagara meza, kugira ubuzima bwiza, gutera imbere, gushika kure muri bya bindi vyose umuntu yipfuza gushika. Nimba umugenzi wawe yamana imyidogo, yamana imyidodombo, yama ariko ariganyira, uyo muntu ntashobora kukubera umugenzi mwiza. Sezera, tana nakoho, vana nawe, vavanura nawe. Urumva rero ico ni ikintu gihambaye cane uwo kwitwararika. Uyo muntu ntashobora kubera umugenzi mwiza kubera muri we hama hariho ibintu biri negative, hama hariho ibintu bibi, hama hariho ibintu bitagenze neza gusa, nta na rimwe azigera abona ivyagenze neza. Ikindi naco ni icuko ngo umuntu uzokumva naho yoba ari umugenzi wawe mugabo ugasanga yamana amadute imisi yose, ibintu byose yamana ugukekeranya. Nagomba ngo mwumve neza, amakenga no gukekeranya burya biratandukanye. Gukekeranya kurimwo kutizera, kurimwo novuga ngo ntuba motive yuko ibi bintu bigiye kuzohava bikunda, ntiuba wumva yuko wemezwa yuko ivyo bintu bizogira ntibizokunda. Rero umuntu imisi yose ashira imbere kuduta, ashira gukekeranya imbere. Uravyumva kuko amakenga ashira imbere gushishoza, gukurikirana ngo umuntu arabe neza, kumbure ko atayindi impamvu yoba yinyegeje inyuma. Ayo n'amakenga. Ariko mugabo ugukekeranya nukuvuga no kutizera, no kumva umengo hamwe woramo kufasha ingingo ibintu byoca bigenda nabi, hamwe vyogenda uku bizogenda nabi. Habarimo ikintu c'ubwoba, habarimo ikintu gituma utotera imbere, kubera yuko igihe cose hagize ikintu wumva co gusaba kugirane gufata ingingo, uba wumva umengo ntiwogirane, kuko umengo ntuba wifitiye icizere. Ngomba kwerekana yuko
umuntu afise ugukekeranya atigera yigirira confiance, ntigera yigirira confiance. No kuvuga rero umugenzi wawe ugasanga ntiyigira kugirira confiance, nta kwizera, yama akwikeka mu bintu vyose, nta kintu na kimwe akwizeramwo. Uyo muntu rero umenye yuko hariho akantu gahaze. Hanyuma ikindi naco ngo ni igihe uzobona umugenzi wawe novuga ngo agirane yama aburizamwo inzozi zawe. Inzozi ngomba kuvuga si inzozi mu buryo bw'indoto, indoto vya bindi umuntu arota mwijoro. Ngomba kuvuga ivyo umuntu yipfuza kuzoba byo, ico umuntu yipfuza kuzoba co, ico umuntu yipfuza gushika ko mu buzima. Ugasanga n'umugenzi wawe mugabo ntagukompleta, ntakuzuza, ntagushigikira, kandi ivyo bintu atigira gushigikiramwo, ivyo bintu imisi yose wamuvuga agacaburizamwo ni imigambi myiza, ni imigambi ya kazoza, ni imigambi iri positive, ni imigambi yubaka. Mugabo wewe naho umugenzi wawe imisi yose akama kwereka yuko bidakunda, akama kwereka ko bitoshoboka, uyo muntu naho uzoba ari umugenzi wawe uzomenye yuko ubugenzi bwiwe burimwe amahinyu, kubera yuko uyu muntu ivyo bintu yama aburizamwo si kubera yuko vyose ari bibi, si kubera yuko bifise ingaruka mbi, ahubwo biranashoboka yuko abiravye abona yuko bizotuma ugera kure, bizotuma uba umuntu adasanzwe, bizotuma uba umuntu akomeye, bizotuma ugera kure mu buzima. Akabona yuko wewe inyenyeri yawe, munyemerere mvuge ya mvugo y'ababandi ngo inyenyeri yawe izohava ibrilla gusumba iyiwiwe. Uyu muntu rero ubona imisi yose aburizamwo, uzanye umugambi uvuze ikintu kijanye n'iterambere, aca honda mu mutwe, aca gukubita inkoshi, aca abicinyiza akabisubiza hasi. Uyo muntu umenye ngo naho dusangira agacupa, naho dusangira agafana, naho tuva hamwe, uyo muntu umenye ngo uyu mugenzi siwe n'umugenzi mubi. Kuko umugenzi mwiza yogirane, yokwereka amakenga afise, yokwereka yuko ivyo bintu bisaba ko umuntu abitegura, bisaba imikenyuro iyi ni yoguterera ivyiyumviro. Muga ntiyokwama imisi yose abicinyiza, abiburizamwo, abigwiza n'ubusa, abikubita novuga ngo ubuhiri. Nuko rero uwo n'umugwi wa mbere wuzuyemo ibintu bijanye n'imyidogo n'amaganya. Uyu mugenzi yamana imyidogo n'amaganya, uyu mugenzi atigera kwizera mu kintu na kimwe, atagufitiye confiance, atakugirira icizere. Uyu muntu ntibikunda yuko muba bagenzi. Uyu muntu umugambi wose w'iterambere ryawe werekanye ko ugomba gushika ko, werekanye ko ugomba gukora, aca akubita ubuhiri. Uyu muntu si umugenzi wawe, kuko ya sociology twabonye yuko yemeza yuko habana neza abafise ivyo bahuriyeko muri societe, muri groupe sociale. Ntushobora kuhaba, ntushobora kuba muri groupe kanaka mudahuje imico, mudahuje ivyiyumviro, mudahuje novuga ngo imbona kazoza y'umugwi. Nimba arabanwara umugwi nawe akaba atari umugunwa, witegure neza yuko Imana imperuka bizorangira urunyoye, utarunyoye naho ntibizokunda ko ubugenzi bwawe nabo bubandanya, kubera bazovuga bati uyu muntu aratugaya, uyu muntu atubona ko turi bijuju, uyu muntu ntatwemera, uyu muntu si umugenzi, uyu muntu ntaco duhuriyeko. Ni waba ufise abagenzi benshi bakaba arabasambanye nawe ukaba udasambana, hazogerege bavuga bati uyu muntu amabanga yiwe twama twamubwiye azohava ayabwira abandi, uyu muntu bacishemwo umurongo. Urumva rero ivyo vyose vyerekana yuko uwo muntu mudashobora kubana mu gihe mutabihurijeko, mutavyumva kumwe. Ikindi kintu kigira kabiri gihuriye kiyemwo ibintu vyerekana umugenzi mubi, ni cuko ngo habaho perte d'objectif. Igihe cose ubona yuko umugenzi wawe akwigiza kure, akwerwanya n'amaproje yawe, wewe arazi ko ufise proje iyi imeze uku, mugabo agaca usanga imisi yose agomba yuko mubana mu bintu bikujana kure ya proje yawe. Uyo muntu umenye ko iyo proje atayishigikiye, uyo muntu umenye yuko azi yuko iyo proje izohava ko mburi guteza imbere, uyo muntu umenye yuko ari umwansi wawe, naho yitwa ngo n'umugenzi wawe.
uyo muntu azi yuko wewe projet yawe ari yo korora, ari byo wiyumvamwe, ari byo ukunda, mugabo akagaragaza iminsi yose kujana kure y'ibyo, agomba kugutandukanya na projet yawe, uyo si umugenzi, uyo oyi aba ari navuga ngo ukwihishije ko uyo oyi ntaba akwiye kwitwa umugenzi wawe, kubera umugenzi wawe mushigikirana mu maprojet murimwo. Igihe cyose atari projet mbi yategerezwa kugushigikira, yategerezwa kuvuga ngo kukunga umukono, yategerezwa kugufata mu mugongo, yategerezwa kuguha impanuro, yategerezwa kukubwira ati yamara burya bino bintu je nimbira ko vyogenda ukuntu mugahanahana ivyiyumviro. Hanyuma ikindi naco, igihe ngo uzosanga uyu muntu agerageza kukwigiza kure y'ivyigwa vyawe, agerageza novuga ngo kukweluanya de vos études, umuntu agomba kukwigiza kure y'ivyigwa vyawe. Uri umunyeshure, wiga muri kaminuza cyangwa se ukunda kwiga wewe, uravyumva, mugabo ugasanga we nawe avuga makuru novuga ngo atitura ivyo kwiga. Muri ico gihe rero ayo uyu muntu we muri we hamamwo ibititura amashure, nawe ukunda amashure, urumva ntibikunda ko mugirane, ntibikunda ko muhuza. Rero biba bisaba yuko ugirane ivyo navyo ubiraba. Hanyuma ikindi naco ni mu gihe uyu muntu novuga ngo ubona yuko wewe ivyo novuga ngo urabona nka diplome, certificat, izindi mpamyabushobozi zitandukanye, ugasanga wewe urafise novuga ngo ihangiro ryo kwiga gushika kuri uru rugero ngo uronke impamyabushobozi kanaka, mugabo wewe akagerageza iminsi yose kugira no kukwigiza kure ya diplome yawe ugomba kuzohavuronka, canke urafise diplome iyi mugabo akagaragaza uburyo bwose yo gutandukanya wewe na diplome yawe, certificate impamyabushobozi ufise yemeza yuko ibi bintu bizi kandi ubimerita kandi ubishoboye, mugabo agacaryoherwa nuko umengo yo kujana mu bindi bitari ibintu bijanye na carrière yiwawe, ibintu maîtrise ugasanga sivyo agomba yuko wewe wobamwe. Uyu muntu umenye yuko ico kintu kiri mu bintu bituma ugira perte d'objectif, utakaza novuga ngo ihangiro wihaye, intumbero y'ubuzima wihaye. Ikindi naco nikijanye ngo n'inyifato mbere, comportement néfaste. Izo comportement néfaste ushobora gusanga ko mbere umuntu afise inyifato kanaka kandi akaba agomba yuko izo nyifato nawe uzibamwo, akagomba yuko nawe uzikora, ukubera ko igihe cyose utazikoze umengo wewe uramenje, umengo ntukwiye kuba umugenzi wiwe. Kubera iki? Ashaka yuko nawe witwara nkuko nawe yitwara. Muyandi majambo agomba kukwinfluence dans de mauvais comportements, agomba kukwinfluence, agomba kukujana, agomba gutuma nawe usanga winjiye muri zange sombi zitabereye. Uyu muntu rero ukabona aryoherwa cyane no kuba yo gusororera mugabo apana muhira wabo cyangwa muhira wanyu, ahubwo kamiringo yogerwa gusororeye mu kabare, akumumenga ahantu yo guhera ifanta ni muri boîte de nuit. Ugasanga imisi yose abona yuko ibihe vyiza mwobanamwo ni ibihe by'ahantu hadashoboka, ahantu h'ingeso mbi, ahantu hatabaho, ahantu habi hakujana mu ngeso mbi. Uyu muntu umenye ngo uyu muntu umugenzi mwiza, nimba ari umuhungu nimba ari umukobwa, ukabona yuko umengo yo gusororera, yo kugirira neza, mugabo igihe cyose agomba yuko mubana muri ahantu mubona ko influence iyindi ngeso itabereye, habi provoka kumbe wanashaka no gusambana, habi provoka kumbe no gushaka no kubolegwa, canke muhava mwiba, muhava mwifatanya n'abandi kumbure groupe nyene two muri binabiriya. Ibintu nyene nk'ivyo bisaba ko kumijanye n'inyifato comportement, uraba yuko uyu muntu akwinfluence kujana mu ngeso nziza canke akwinfluence kujana mu ngeso mbi. Ukabona rero uyu muntu utuntu twose agomagira asotera yegereza n'utuntu tukujana mu ngeso zinyuranye nizo wewe ukunda, n'utuntu tukujana mu ngeso mbi, umenye ngo uyu muntu si mwiza, si umugenzi wanje. Bakunzi ba Ntamvura Idahita TV, ni bino bintu vyinshi tuvuganye mugabo nibaza ko bifise akamaro, bitubwiye neza na neza ibintu tworabira ko kugira ngo tumenye ko abagenzi dufise ari abagenzi babi,
turavye yuko abantu bafise amaganya bama bariko bariganyira, bama bariko novuga ngo baridoga, abantu batatwizera, batatugirira icizere, batatugirira confiance, abantu bacinyiza novuga ngo indoto twifuza gushikako, kazoza kacu, imigabo n'imigambi yacu, abantu batuma tuja kure y'imigambi yacu, abantu batuma tuja kure y'ivyigwa kandi twikundira kwiga, abantu batuma tuja kure ya carrière yacu kandi dufise diplome tumenyesha iki mu ugasanga uyu muntu agomba kukubohera ahantu hadahuye nico wize, kubera ko kumbure data wanje yoba kumbure ari umugenzi ari iki, mugabo ugasanga akuryosha kujana kure y'ibintu ukunda kandi ufitiye impamya bushobozi. Abo bantu s'abagenzi beza, kandi tubonye ko abantu bagerageza kutwinfluence batujana mu ngeso mbi, abo bantu nabo nyene si beza. None rero ikiganiro cacu cuno munsi niho kigarukiye, tuzosubira mu gice c'ubutaha turabire hamwe rero cette fois ingene rero twogira abagenzi beza, twokubaka cercle positive de compagnie, turabe abakompanyi bacu ko boba abagenzi beza. Ni gute twohitamwo abagenzi beza, ni gute twobana, twokwiyegereza abagenzi beza, akaba aribo dufadikanya kugira ngo ubuzima bushishikare kubaho buryoshe. Mwebwe rero mwakurikiranye kino kiganiro, ndabashimiye cyane. Bisigaye duhurire mu kiganiro c'ubutaha. Ni agahwane. Ndabaramukije cyane bakunzi ba Ntambura Idahita TV. Amahoro y'Imana, kugubwa neza, kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu, nivyo ndabipfurije. Mbahaye ikaze muri kino kiganiro cacu kigira gatatu ca runo rukurikirana rwa bino biganiro. Twavuzemo ko turiko turarabira hamwe abagenzi babi, uruhara rubi bafise ku buzima bwacu bwa misi yose, bwa kubu n'ubwa kazoza, hamwe buba batavuye mu buzima bwacu. Ubuheruka rero twarabiye hamwe igice ca kabiri. Ico gice ca kabiri catweretse ingene twomenya abagenzi babi. Woba wipfuza kumenya abagenzi babi ukuntu baba bameze, woba wipfuza gushira ku munzane abagenzi ufise ngo urabe yuko abo bagenzi ari abagenzi babi canke ari abagenzi beza, kurikirana ikiganiro c'ubuheruka twababwiyemwo ibintu vyerekana abagenzi babi ukuntu bameze, kugira ngo umenye ingene nawe ubirinda, umenye ingene ufata ingingo, umenye ingene nawe ushobora kwitandukanya n'abagenzi babi, kuko ni nkenegwa vyanka vyakunda umugenzi mubi akwiye gutandukana nawe, kiretse asangwa bishoboka nawe yuko ahindukira. Kuko twabonye yuko abantu ntibashobora kubana muri groupe sociale batavyumva kumwe, badafise n'imiburiburi ibintu bibahuza, kandi novuga ngo vyankenegwa vy'urufatiro, ibintu biri fondamentale dans la vie courante. Rero kubw'iyo mpamvu ni ngombwa ko umuntu amenya ibikwiye kuboneka ku bagenzi beza n'ibikwiye kuboneka ku bagenzi babi, kugira ngo umuntu ahitemwo kubahindura nimba bemeye guhinduka ngo babe beza, kuko ni nayo ntumbero nziza. Ariko utemera wese kwifatanya nawe, ni ukuvuga yuko ubugenzi bwawe nawe budakunda. None rero uno munsi tugomba turabire hamwe ibintu biri mu migwi itatu bidufasha igihe tubikoreye ko, kugira ngo tugire cyangwa se tubane n'abagenzi beza, kugira ngo bikunde twebwe tugiriranire imigenderanire myiza n'abagenzi beza. Hanyuma rero icambere muri bino bintu bikuru no musi tuko turabera hamwe, kitubwira yuko umuntu akwiye kumenya ingene ahitamwo abagenzi biwe. Ukwiye kumenya gucagura, ukwiye kumenya guhitamwo, ukwiye kumenya novuga ngo gutora ikintu kimwe gihuye n'ico wipfuza, ariko kiri mu bintu vyinshi bitameze nk'uko wewe wipfuza. Bitabaye uko naho uzohava usanga ucaguye nabi naho novuga ngo urahomba, hama hariho ingaruka mbi
zo guhitamwo nabi. Rero umuntu ngo akwiye guhitamwo yitonze. Imbere yo kugururira imiryango umuntu ngo akubera umugenzi, banza ukurikirane witonze, hanyuma novuga ngo use nuko umenga umushize mu katabesha, ubanze umwige ko umwiyumvire ko, kandi urabe yuko uyu muntu by'ukuri akwiye kuba umugenzi wawe. Irevre simisi yose azoba afise amakarite yose wipfuza, ariko mugabo mbega hoho ubona byinshi mu byo wipfuza bimuboneka ko uyu muntu ubona bitazohava bigusambura. Niwakurikirana ugasanga azogusambura ntazokubaka, uyu muntu rero biba vyiza novuga ngo umwigije kure. Rero ngo umuntu akwiye kumenya guhitamwo neza abagenzi biwe, kugira ngo aburabe yuko abo bagenzi biwe imigenderanire yabo azogiriranira nabo, canke iyo asanzwe agiriranira nabo isanzwe ngo imusutena dans ce projet. Imigenderanire y'umuntu mufitaniye ubugenzi, mbega yoba igushigikira mu migambi y'iterambere ufise? Nimba wipfuza kugera kure mu bijanye n'urudandazwa, uyu muntu ubona by'ukuri imigenderanire mufitaniye igushigikira canke iraguhombya? Iyumvire nk'ubu uri umudandaza, mugabo uyo mugenzi iminsi yose yama ashaka kuza kwitorera ibintu atazoriha yitwaje ko ari umugenzi wawe. Uyu muntu rero muri ico gihe urumva yuko ntariko aragushigikira muri projet yawe yo kuba umudandaza, kandi ivyo bizotuma uhomba, bizotuma utagera kure muri business ukora. Uyu muntu rero ntaba akwiye kuba umugenzi, kubera projet yawe niyo urudandaza, ni ya business, ni ya commerce, ariko wewe ahubwo niwe kuguhombya. Uwo rero ntakwiye kuba umugenzi wawe. Raba uhitemwo abagenzi wisunze iyerekwa ryawe, wisunze ibikorwa vyawe, wisunze iyo uri kuraja, wisunze kazoza kawe. Raba ko ari abagenzi beza bashigikira wewe, iyerekwa ryawe, imigambi yawe, iyo uri kuratera uja muri kazoza kawe. Ikindi naco ngaha kuri ibi bijanye no guhitamwo abagenzi bawe neza, ngo ukwiye guhitamwo abagenzi ubona yuko ngo bagusunikira mu nzira nziza yo gukora ineza. Ubona ko ari abantu bagusunika bakujana mu nzira nziza. Ubona ko ari abantu novuga ngo bagushigikira, bagufata mu mugongo, bakujana mu nzira nziza. Abo bantu ni imfura, abo bantu birakwiye yuko baba abagenzi bawe, kuko ni abagenzi beza bagusunikira mu nzira y'iterambere. Umuntu ukabona iyo wewe wasamaye utari kurakora cyane, wishinga kuryamira, ukabona aragukarira, ukabona novuga ngo araguhimiriza, ukabona arakubwira ngo umviriza rero, ejo mu gatondo sizere nzoba ndakuvyuye tugende ku kazi, ejo aya masaha naya nzoba ndaguhitanye tugende mwitasha. Ukabona uwo muntu novuga ngo akora utwigoro twose dushoboka, atumbereye novuga ngo kugira kugusunikira mu vyiza. Uyu muntu umenye ngo uyu muntu n'umugenzi mwiza cakirugumye. Hanyuma kandi niwabona ari umuntu novuga ngo igihe cyose wasamaye ukaba uri kurakora ibintu vyotuma uhomba, uyu muntu ugasanga rero wewe aragukangura, arakureveya, novuga ngo aragushitura, ugasubira ukishitura, novuga ngo ukikazanura, ukongera ukamera nk'ugizene nk'ukuwe, novuga ngo ikisashi cyane kiri ku maso kigufutse kugira ngo ntubone iyo uri kuraja, ntubone n'ivyo urimo. Uyu muntu no kuvuga ngo umuhitemo, kuko uyu aba ari umugenzi mwiza ashobora gutuma ugera kure mu buzima bwawe, mu migambi yawe, ahubwo n'imigambi utari ufise akaba yo ikubwira. Uyu muntu nta nzigo aba abishiramwe. Murabizi abantu bakunda kuvuga ngo abantu barabakera. Igihe cyose umuntu
akoze akantu kerekana yuko umengo nyene novuga ngo yahemutse, umuntu yakoze ikintu kitari ciza, uzamva ngo abantu barabakera. Aha bagomba kwerekana ngo kera abantu baho barafashanya, abantu ba kera ntibabesha, abantu ba kera ntizari indyarya, abantu ba kera ntibari buzuyemwo amanyanga, abantu ba kera ntibari bantu bunguka. Ariko mugabo uyu muntu agize gutyayi bigace bonekana yuko agize ikintu gitandukanye na karangamutima na ya mico myiza, ya mabone mœurs twavuga. Bibiliya twabonye kwitubwira ngo les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Imico myiza irononwa niki n'abantu babi n'abagenzi babi nabo ducudika babi. Adamva rero ngo abantu barabakera. Urumva rero muri ico gihe uwo muntu iyo ubona yuko bitameze gutyo ntushobora kwifatanya, ariko mugo umuntu ubona ko atanziga bishiramwo, umuntu ubona yuko ashobora kukuranda service gratuitement kandi iguteza imbere, iguha amamiliyoni n'amamiliyoni. Ukabona umuntu niyo nk'akaroro muri business utaranguye ikintu kanaka, wewe akaba yakimenya ahantu kiri, ukabona aragukebura ati genda urangura hanaka hari ibintu bizimbuza. Ukabona uyo muntu igihe cyose habonetse ibintu bizimbuza ahantu kanaka akakubwira ati genda hanaka urangure hari ibintu bizimbuza. Uyo muntu urumva nyene rero abari umugenzi mwiza, kuko aba ashigikiye iterambere ryawe, abanezerezwa nuko wotera imbere, aba yipfuza yuko ushika kure muri kazoza. Hanyuma ikintu kigira kabiri gihurikiyemo ibintu bivuga yuko umuntu ngo akwiye ngo kwikonsantra ku ma objectif yiwe, ngo mu kugira ngo umuntu ahitemwo abagenzi beza, mu kugira ngo umuntu yikikuze abagenzi beza, kugira ngo umuntu abeho akikujwe n'abagenzi beza, ngo bisaba yuko mu kubahitamwo umuntu ngo ashimikira ahanini ku ma objectif yiwe. No kuvuga ngo wisunze ivyo wewe ukora, wisunze ivyo wipfuza gushikako, wisunze ivyo ukunda, abagenzi bawe bakwiye kuza hisunzwe ivyo wewe ukunda. Kuko nihatisungwa ivyo wewe ukunda, hakaza abari bo bose, hazoza abavyankurunuka. Muri ico gihe biba bisaba yuko umuntu agira ante, araba akikonsantra kuma objectif yiwe. Ugasanga intumbero zawe ntizisunzwe mu guhitamwo abagenzi, udosanga uzanya abagenzi canke se ugendanye n'abagenzi, ucuditse n'abagenzi bazanka bagwanya za objectif zawe, ya ntumbero yawe, yambona kazoza yawe. Muri ico gihe urumva yuko bitazogira ane bitazoba vyiza. Hanyuma kandi mu ntumbero kugira ngo umuntu agire abagenzi beza, ngo bisaba ko umuntu ngo ahagarika gutakaza umwanya ku bagenzi badaha agaciro, novuga ngo ivyo akora, abantu novuga ngo badashigikiye iyerekwa ryiwe. Umuntu ngo ntakwiye kugira ane abantu bamutesha umwanya, abantu ubona yuko bagutesha umwanya ntukwiye kwifatanya nabo. Ukwiye kwifatanya n'abantu ubona yuko umwanya wawe ubahaye ari umwanya ufise akamaro, ufise ico gushikanako, ufise inyungu, ufise ico uzana, atari umwanya ubutaye. Kumarana umwanya nabo atari uwo uba utaye, ahabwa bari umwanya ufise ikintu girane ukumarira. Ngo kandi umuntu ngo mu kugira ngo agire abagenzi beza akwiye kwitaho abagenzi bamumotiva, abantu novuga ngo bamwankuhaja, bamutera intege, bamubwira amajambo yo kumushigikira, yo kumwihanganisha, yotuma abandanya urugendo rwiwe rw'iterambere abasanzwe arimwo. Ubwa nyuma rero kugira ngo umuntu agire abagenzi beza ntahave asanga hagumyemo abagenzi babi, ngo umuntu akwiye ngo kurondera, kurya umuntu arondera ikintu catakaye, kurya umuntu arondera ifaranga, kurya umuntu numva ngo abimba inzahabu ngo baracukura mu kuzima ahantu kure bayirondera iyiri. Rero ngo
umuntu akeneye kugira abagenzi bazima, abagenzi beza, ngo biramusaba yuko agirane arondera abantu bagirane bamwinspira, abantu batuma ngo amenya ibindi bishasha, abantu batuma yunguka ubumenyi, abantu batuma yunguka iyindi mico myiza, abantu batuma yuguruka mu mutwe, abantu batuma amenya ibyo atarazi, abantu batuma hariho intambwe atera mu buzima mu bijanye no kugira motivation, mu bijanye no kugira courage, mu bijanye no kugira umwete, mu bijanye no gukora cyane, mu bijanye no kurondera ubuzima, mu bijanye no kwifata neza, abantu batuma ba inspire, abantu ngo batuma uwo muntu yumva yuko yipfuza kumera nkabo, yipfuza gukora nkabo, yipfuza gushika aho nabo bashitse. Abo bantu ngo nibo baba bakenewe, ngo utomboye bakakwemera kubera abagenzi, ngo abo bantu baba abagenzi beza kubera yuko bakubera icitegererezo. Abantu bakubera icitegererezo, abantu bakubera akarorero keza, abo bantu ni abagenzi beza ukwiye kugirane kwifatanya nabo. Kandi ngo abo bantu ngo n'abantu baba bafise impact positif ku buzima bwawe, abantu qui ont un impact positif sur votre vie, abo n'abagenzi beza, abantu ubona yuko hari icushitseko kubera yuko wifatanije nabo, abantu ubona ko kuva igihe mwamenyaniye, kuva igihe mwatangwe kugenderanira, kuva igihe mwatangwe kugiranira ubucuti, ubona yuko hari ico vyakuronkeje, ubona ko hari ico vyagushikanye ko. Abo bantu ni abagenzi beza ukwiye kugirane, ukwiye kubagumana. Kandi abo bantu ukwiye no kuraba ko ari abantu bagirane bagushigikira mu migambi yawe, mu maproje yawe. Kandi ikindi kintu gihambaye cyane, abagenzi beza ngo bapartaja amavalere yawe, bantu kuvuga n'abantu muhuje imico, muhuje indangagaciro, les valeurs, indangagaciro. No kuvuga kwa kuba uri umuntu w'inyankamugayo, umuntu yanka akarenganyo, umuntu yanka agakengegwe, umuntu yanka gusuzugurwa, umuntu yanka ibiteye isoni, umuntu yanka ibintu by'urukozasoni, umuntu yanka novuga ngo kurenganya abandi. Izo zose ni valeur, izo ndangagaciro rero ngo wewe usanzwe ufise, abagenzi bawe nawe bakwiye kuba bafite indangagaciro nk'izo. Wewe uranka gusambana, n'abagenzi bawe bakwiye kuba banka gusambana. Wewe uranka kwiba, n'abagenzi bawe bakwiye kuba banka kwiba. Wewe uranka kurenganya abandi, n'abagenzi bawe bakwiye kuba banka kurenganya. Wewe uranka kunywa itabi, uranka kunywa urumogi, ni valeur yawe. Ukwiye kuba ugendana n'abantu rero banka kunywa urumogi, atari uko naho bizava birangira usanga nabo nyine bagukweze nawe wabigiye. None rero bakunzi ba Ntamvurida TV, akaryoshe ntigahora mwitama, nta magwara ahogwa kuvuga menshi siko kuyamara. Kino gice ca gatatu naha tugira tugisoreze, na tugomba tukigarukirize, tuzosura mu kiganiro cacu kigira kane, kandi kizoba arico ca nyuma muri runo rukurikirane rwa bino biganiro tumaze iminsi tubashikiriza, bivuga ku bijanye n'abagenzi babi, ingene umuntu yobamenya. Kuko ubwa mbere twabonye ndangamarara, tubona ko babaho, tubona ko psychology vyemeza, bibiri vyemeza, sociology vyemeza, tubona ko n'abakera bayamaze ngo ubaranasune bugasuneba nkawe canke ingendo y'uwundi ravuna. Hama bwa kabiri twabonye rero ivyerekana ibimenyetso kwiye kurabira ko kugira ngo menye ko umugenzi ari umugenzi mubi. Ubwa gatatu mu gice ca gatatu naho tuboneye hamwe ivyo worabira ko nivyo wokorera ko kugira ngo ukonfirme ko uyu muntu ari umugenzi mwiza. Ni umuntu ubona yuko atakubuza inyungu, ni umuntu ubona yuko ari umuntu arajwe ishinga nuko nawe utera imbere, ni umuntu ubona yuko agushigikira, agufata mu mugongo, akunga umukono, ashigikiye iyerekwa ryawe, atagusambura mu maproje yawe. Ni umuntu ubona yuko nawe wipfuza kumera nkawe, akubera akarorero keza, wipfuza kumera nkawe. N'ibindi byose tumenye muri kino kiganiro. Mu kiganiro ca nyuma rero tuzorangiza bino biganiro vyacu turabira hamwe rero mbega nizihe ngingo umuntu yofata mu ntumbero yo kwigiza kure abagenzi babi, hanyuma agaheza agahitamwo kugumana n'abagenzi beza. Jewe Janvier Imana iramba narinda baturamishije muri kino kiganiro, ndabikebanuye
naho ubutaha mu kiganiro cy'ubutaha. Bakunzi ba Ntambura Idahita TV ndabaramukije, amahoro y'Imana, kugubwa neza, kururanirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Mbahaye ikaze rero muri kino kiganiro cacu cuno munsi gisozera bya biganiro novuga ngo twari tumazemo iminsi turabira hamwe bivuga ku bagenzi babi, nkuko nayo basezeraniye ubuheruka. Uyu munsi tugomba turabire hamwe mbega n'izihe ngingo umuntu yofata mu ntumbero yo kugira ngo yigize kure abagenzi babi. Izo ngingo zofatwa gute, umuntu yobikora gute, umuntu yobigenza gute? Kuko hari igihe umuntu abikora nabi ugasanga umuntu uramwiyamye, umwiyamye nabi, umubwiye nabi, uramukomunekeje, uramubabaje, ukaba wona sanga mbere inyifato ugize nawe inagukwegeye. Hari igihe ushobora gutuka umuntu wiyumvira ngo watumbereye kumwiyama kubera ko utakeneye inyifato mbi yiwe, mugabo ugasanga ivyo bintu ugize navyo birahanwa n'amategeko. Ni vyiza ko umuntu rero amenya ngo mbega n'izihe ngingo nkwiye gufata mu ntumbero yo kwitandukanya n'abagenzi babi, kandi no bikora gute rero. Uyu munsi bagomba turabire hamwe ibintu novuga ngo bihurikiye mu migwi nk'itatu gusa, hanyuma duhave duca dusozera. Nongera nsaba mugabo kandi imbere yuko tuvyinjiramwo, mwebwe bashasha mutashoboye kubona zino nyigisho, muraziraba, vyobafasha, vyobagirira ikimazi, kubera yuko abagenzi babi barafise uruhara rubi ku buzima bwacu, kandi abagenzi beza barafise uruhara rwiza ku buzima bwacu. Niyo mpamvu ukwiye kubimenya ingene bimeze n'ingene bigenda, hanyuma bigaheza bikagufasha nawe ugahitamwo ivyo ushira mu ngiro ivyo ari vyo, kandi vyoheza bigakunda bikagenda neza. None rero nuko niyumvira yuko muzofata umwanya mukabikurikirana, kuko ni n'ibiganiro atari birebire cane, ntibisumbya wa mwanya kumbure abatari bake muri mwebwe ushobora gusanga mumara muriko muraraba umupira gusa, canke muriko muraraba kumbure amakomedi atwenza gusa. Nizera yuko ari umwanya umuntu yosanga ugendeka kandi urimo inyigisho nzima zifitiye akamaro ubuzima bwiwe, kubukiwe na kazoza kiwe. Hari igihe duha dusanga ibintu vy'uburofa abantu babiraba cane gose gusumba, mugabo ugasanga ibintu biri mu inyigisho nzima zishobora gufasha umuntu gushika kwiterambere, zishobora gutuma umuntu agira amagara meza, ugasanga abantu ntibabiraba. None rero mwebwe bashasha mufyonde kuri sabone canke subscribe bivanye n'ururimi telefone zanyu zirimwo, hanyuma mufyonde no kuri iyo nzogera canke iyo nkengeri, bizotume muza muraronka ibiganiro vyacu. Uno munsi rero turabire hamwe mbega umuntu nizihe ngingo yofata mu ntumbero yo kugira ngo agumane n'abagenzi beza, yitandukanye n'abagenzi babi. Bimwe mu vy'umuntu yokora ngo yokwigirwa kure wenyene, yokwitandukanya canke yokwigirayo, yokwigira kure y'ibintu novuga ngo bibonekana ko ari ubugenzi bubi, buri negative, ama influence negative zivuye canke ziterwa n'abagenzi babi, les mauvaises compagnies. Ngaha bivugwa ngo niwabona ubugenzi ufitaniye n'umuntu, canke niwabona umuntu mukunda kubana ahantu kanaka, mu kintu kanaka, mu bintu kanaka, ugasanga uwo muntu canke uyo mugenzi nta kintu na kimwe kizima ukurayo, ugasanga nta cigukurayo, ugasanga nta nyungu irimwo, uyo muntu canke ico kintu naho yoba ari na association, naho yoba ari na cooperative, ivyo bintu urahitamwo kuvyihoza. Prenez distance, hitamwo gushiraho distance, hitamwo guca kure, nubice kure, niwitandukanye navyo kugira ngo ntibihave bigirane bigukwegera ngo bikononere. Novuga ngo imico myiza y'ama bonne mœurs yawe ntazo have yononekara. Naho ndabivuga kandi n'ubu ndushiza kubivuga, naho
yoba ari korale ugasanga muri iyo korale nta mahoro wigera uyironkamwo, ugasanga bivanye n'ingene imeze, kuko nizera ko tubizi biraba ibikorwa vy'Imana, mugabo ugasanga ico gikorwa kuvuga ikorokeyemwo abantu ba mbere novuga ngo bakugwanije canke se bakubujije umunezero muri ico gikorwa c'Imana, ugasanga nabo bantu nyene mufatanije. Muri ico gihe mu vy'ukuri nimba bidakunda yuko ubahindura, kandi nimba bidakunda yuko ushobora kuvyihanganira, mugabo ntibikugire ko uruhara na rutoya ngo bikubuze umunezero, iyo korale canke ico gikorwa c'Imana uko coba kiri kose wotuma ukivamwo ukaja mu bindi, wotuma ukora ikindi gikorwa c'Imana. Ibikorwa vy'Imana biruzuye, mugabo wumva yuko kikubaka, wumva ko hariho inyungu uri kuraronka, uravyumva, hakubikora uzi yuko uri kurabikora utazonabironkera ingero, ubikorera muri novuga ngo muri climat mbi, muri environnement mbi, muri atmosphère mbi, hako bimera nk'ivyo utaye, hako umwanya ubiha wo kubibamwo umera nk'uwutaye, nk'uwupfuye ubusa, wotumuheba ico gikorwa. Hariho ijambo nkunda muri Bibiliya bivuga ingene Imana yagirije Abisirayeli yuko ngo bimyoza, ngo naho batanga ibigira 10 n'amashika ngo babitanga bavyimyoza, ngo bakabitangana imyidodombe, imyidogo. Ico kiganiro kwageze kugishirako ngahaye, bibaye ngombwa ukaba wifuza kukiraba wokibona cyangwa ukatwandikira tukakikurungikira, twebwe tuba tuzi ingene citwa n'ahantu giherereye. Hanyuma Imana ibagiriza gutyo ko babitangana imyidodombo, urumva rero burya hariho ibintu hakubibana mw'imyidogo n'imyidodombo n'iki, usanga wotuma ugirana, usanga wotuma ubiheba, usanga wotuma ubireka, hakubikubuza amahoro. Rero ngo ubugenzi butafise ikintu na kimwe do positif kizima cubaka cunguka ariko Imana uvuga ngo tuvugane ivyunguka, urumva hamwe rero woba atavyunguka murimwo, ubwo bugenzi sibwo bugenzi butunguka, burya si ubugenzi. Ubugenzi butegerezwa kunguka ivyiyumviro vyiza, ivyiyumviro vyubaka, ivyiyumviro vy'iterambere, ivyiyumviro vy'imigambi, hanyuma bikaheza bikagirane bikaba ivyo kubuzuza mwese. Hanyuma rero ngo ico gihe umuntu rero ngo yogirane yo kwiyekarta, yo kwigirwayo, yo zibukira ubwo bugenzi bwiwe n'uyo muntu ataco bumaze, kandi yozibukira aho hantu ahoraja, mugabo atakintu kizima ahora akora yo kimwubaka, kubera yuko ivyo ngo umuntu abikoze ngo biramufasha mu kumukingira, bimukingira kugira ngo nawe ntiyandukirwe na ya mico mibi, bimukingira kugira ngo ya mico myiza, ya bonne mœurs yiwe ntihave ihungabana, usange yabanye na suneba hanyuma asuneba nkawe. Hanyuma bwa kabiri nabavuga ngo prenez conscience de l'influence des autres. Imwe mu ngingo umuntu yofata mu gihe akeneye yuko ubugenzi buri ubuzima bufise ico bumumariye, bufise akamaro, ngo nuko umuntu akwiye kubaho azi yuko novuga ngo gufrekanta abantu babi, kugendana n'abantu babi, kuganira n'abantu babi, gucudika n'abantu babi, ngo bivyonona imico myiza. Ngo ivyo umuntu akwiye kuba abizi, umuntu ntakwiye kwirengagiza yuko kubana n'ababi konona ingeso nziza. Twabonye muri Bibiliya mw'ikete canke se mu cete canke mw'ibaruwa rya mbere Paulo yandikiye ab'Ikorinto 15 ku murongo wa 33 avuga ngo ntimuzimire kubana n'ababi konona ingeso nziza. Rero ngo umuntu ntakwiye kubifata nk'abamengo ntibihari, ugasanga nk'akarorero umwigeme aronse umugabo, umusore no kuvuga muresha ngo amushire mu rugo, mugabo uyo muntu ugasanga ibibi vyose biva bikagera vyamuhereyeko. Hanyuma nabayeho ndavyumva, nakuriye mw'ishengero muri systeme novuga ngo y'abakizwa y'abaporoti, n'iyi saha nk'ibirimo kandi siniteze kuzohava ndabivamwo. Hanyuma
ugaca wumva umukobwa ngo yabwiye mwarimu ngo naronse umusore ngo mugabo rero ngo ntakijije ngo ariko ngo nzotuma akizwa ngo nzomusengera akizwe. Urumva umuntu yamuronse mugabo uyo muntu ni kigondi ntashoboka, urumogi rwose runwerwa iwe. Ndibuka umukobwa sinzovyibagira magana ntimushobora no kubimenya, twaherekeje twaririmbanye hagira mariage turagenda, bavuga yuko iryo joro nyene haraye haranywerwa kanyanga za nzoga nyene novuga ngo zitemewe n'amategeko ziboreza niki ko burya wa muntu yari afise ingeso mbi zose ziva zikagera, kandi uyo mukobwa yari afise imico myiza, yari yitonda, nari kuvuga ngo kari akamarayika ndacamwibuka. Ariko mugabo umva rero umugabo cyangwa se umusore yamutwaye rero ngo igihe cyose umuntu ntakwiye kubifata nk'amengo ntibihari. Umuntu akavuga ngo jewe ukaza kumva nk'ubuya nk'akarorero numukizwa mugabo ukaza wumva nyene arabivuze no kumaramara atamaramara ngo jewe ngo burya ngo mbere ngo abagenzi benshi mfise ntibakijijwe. None mwahurije kuki n'abagenzi badakijijwe muracudika birakunda mugabo akijijwe biranga? Nticoroshe. Ugaca wumva numwigeme ngo jewe abagenzi banje bose ngo nabahungu gusa nta mukobwa mfise umugenzi. Ariko mugabo kandi umuntu waciye batatu none vyagenze gute ko tuzi bishobora kuvamwo ibi canke bijya. Rero ngo umuntu akwiye kubaho atirengagiza ngo yiyibagize yuko iyo ufrekanta abantu babi, iyo ubana n'ababi, iyo ugendana n'abantu cuditse n'abantu bafise imico ko bifise ingaruka mbi, bifise uruhara rubi mu buzima bwawe, kandi urwo ruhara rubi rwonona imico myiza. Hanyuma rero ngo naho woba wewe uri umugororotsi kajana, naho wowe uri umuntu mwiza gute, ntukwiye gucudika n'abantu babi, ntukwiye gucudika n'abantu bafise ingeso mbi, n'abantu bafise imico mibi kandi ufise imico myiza, hanyuma ngo wiyumvishe yuko abo bantu babi mucuditse atakintu na kimwe bazohungabanya. Ico kintu ngo ntiwirige uribesha, naho wowe uri umugororotsi gute kajana, ntugu umucuritse umutwe hamwe n'abo bantu babi, hama ngo witege kuzoba umuntu mwiza mu gihe uzi yuko ubara na suneba ugasuneba nkawe. Kandi burya umuntu iyo ari mubi nawe uri mwiza atagukwegeye mu bibi nawe mukwegera mu vyiza. Rero uzogenda ubizi neza yuko nutakwegera mu vyiza uyo muntu mucuditse uzosanga we bagukwegeye mu bibi. Urumva rero yuko ariko bigizente, ariko bimeze kandi ariko bigenda. Mu kurangiza naho twababwira yuko ngo mu ngingo umuntu akwiye gufata mu ntumbero yo kugumana n'abagenzi beza kandi bazima, ngo umuntu ntakwiye gukritika, ngo gupinga, gucira imanza abandi, kubahereza ko amafuti, ngo novuga ngo gushoka ahereza amafuti ku bandi. No kuvuga ngaha mu gifaransa mfise amanota avuga ngo no critiquez pas directement les personnes, ntukritike abantu, novuga ngo wihutire kubacira imanza, kubahereza ko amafuti, oyaye, ahubwo ngo aho gucira imanza abagenzi, aho kubahereza ko amafuti, aho kubona ko ari babi, aho gushira imbere ngo naka ni mubi, naka ni mubi, naka ni mubi, umuvuga ko ibi na biriya, aho kugenda urasamirana novuga ngo nka rutomora ngingo yaho hambere, ahubwo ngo ukwiye kwikonsantra kuri impact y'iyo migenderanire. Uravyumva, ukwiye novuga ngo kwitaho cyane, kwitwararika cyane, gushimikira cyane ku nyungu iyo migenderanire ifise. Reka kugenda uragaya abanaka, reka kugenda uvuga ngo banaka ni babi, ngo naka n'umugesa, naka n'umumenja, ahubwo shimikira cyane ku nyungu ubugenzi bwawe nawe, imigenderanire yawe nawe igizente igufitiye. Urabe yuko vy'ukuri ivyo bintu bifise ico bikumare, ngo kandi ngo urabe yuko ngo ivyo bintu bifise ico bimariye
amaproje yawe. No kuvuga mu yandi majambo rero wewe nta kamaro ko kwirigura bahereza ko amakosa mabi, nta kamaro ko kwirigura bavuga nabi kunuko oya, ahubwo wewe raba yuko ivyo bintu biri compatible na wewe, raba yuko imigambi yawe idahungabana, raba yuko indoto bifuza gushika ko mu buzima zidahungabana, raba yuko imigenderanire ufitaniye nabo bantu hariho ici kumariye. Ivyo bizosumba gushira novuga ngo akarimi karekare hanze, ahubwo ukorere mu bikorwa, ukorere novuga ngo mu bikorwa, mu ngiro aba ariho urubanza rucikira. Hanyuma ugize umwihwezo ugasanga mu ngiro nta kiriyo, fata ingingo rero yo guca uhitamwo kwitandukanya n'abo bantu, ureke kubakritika. Hari umuntu ahitamo kuguma agendana n'umuntu mugabo akaguma agendera mu kritika mu bandi, agendera mwararaza, reka kumwararaza. Wewe raba yuko imigenderanire yawe nawe uyo muntu ituma amaproje yawe aba accompli, ashigwa mu ngiro. Raba yuko imigenderanire mufitaniye ari mizima, ifishe cikumarira, harimo ikintu do positif, hanyuma mubandanye. Nimba ubonye yuko atabiriyo ivyo, reka kwirigura genda urasamiriza nk'amatangazo n'amapublicité, uja ku mastati ngo yeye ngo abantu barabakera, ngo umuntu arakurya ari uwawe, ngo umuntu aragirane. Reka kwirigura genda ku ma Facebook wigura postinga ngo abakizwa barabakera. Uyo muntu nimba habayeho incompatibility, nimba mumva ko mudahuje mutiyumva namwo, hagarika ubugenzi bwanyu, wewe nawe buhagarike, hanyuma umureke yibandaniriza amahoro, nawe ubandanye ubuzima bwawe, hanyuma ibintu bigende neza. Nuko rero bakunzi ba Ntambulida TV, amazi yazindutse ageze kure, ariko mugabo kandi ndaryohewe ko nshoboye kubashikiriza kino kiganiro gisozera bino biganiro twari tumaze iminsi turabira hamwe. Kandi ikindi kintu kindyoheye, ndabikoresheje mikrofone naguze kera ngitangura bino bikorwa ndi Izambia. Hanyuma mbere hagerege mbona umengo nta nici zohava imarira, kubera ko nabonye umengo nyene ntibizohava bivamwe ikintu. Ejo bundi rero narayikoresheje mbona numva ijwi rimeze nabi, ariko mugabo rero ndayiguriye iyindi cable, shize kuri kamera sanga ibintu bimeze neza, birakunda. None rero sinishize ku ntaro, mugabo ibiganiro bingahe maze kuyikoresha kuva ngo zikable, uko nayikuze ejo hahise numva ari sawa. None rero ndaryohewe ko akari mu rugo ntikabisema. Nayigura ndiko ndagerageza ntatona ngirante, ntazi ivyo ngura, ntazi ivyo ngirante. Sinarinze yuko izohava iseruka mu gihe nk'iki ngo inkorere umuti. Ubu rero irangyohera cyane kuyikoresha muri bino biganiro, kandi nibaza yuko ngiye kuzohora ndayikoresha cyane gose. Igihe cyose ndumva ngo nkoze ibiganiro bisaba ko mvuga jenyene, kubera ko ncanda icomeka ku ntuze yariyo yonyene. Nuko ndabike banoye ni aho ubutaha.